Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ubategurira amakuru ahambaye cyane abagezweko ari kuvugwa mu Burundi ndetse no mu karere, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho leta y'u Burundi igomeje gushyira ibitero biherutse kuba mu gisagara cya Bujumbura by'amagrenade ku gihugu cibanyi c'u Rwanda ndetse na Pacifique Ninahazwe usanzwe utabariza abarundi bari mu kaga. Ariko benshi bati ibi byose Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora n'abo bafatikanije byose nta kindi bigamije uretse gusamaza abarundi ndetse n'amakungu, kugira ngo abarundi birengagize ingaruka ndetse n'ibibazo barimwo uno munsi, bahugirwe ku kibazo cy'uko u Rwanda na Pacifique Ninahazwe usanzwe utabariza abarundi bari mu kaga ko aribo bariko barakora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Tubazaniye amakuru ahambaye yerekana ko umwanya n'umwanya igihugu c'u Burundi gishobora gukora ibintu bikomeye cyane, kandi igihugu c'u Burundi gishobora kwisanga cyatuye abarundi mu manga ikomeye cyane, aho indongozi zo ku rwego rwo hejuru zishobora gusanga zakije umucanwa ukomeye cyane, kandi badashobora kuzimya uko bavuga u Rwanda umva bafise intumbero yo kuba batera u Rwanda, ariko bakoze ikosa rimwe bagatera igihugu c'u Rwanda baba bahuye n'akaga gakomeye cyane, kuko u Rwanda ntirwihanganira umuntu wese wagerageza guhungabanya umutekano ndetse no guhungabanya ubusugire bw'igihugu c'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahagabira, kuko akoze ikosa agakora akantu gato ku gihugu c'u Rwanda ashobora guhita ahura n'ingorane zikomeye cyane, kuko u Rwanda birazwi neza ko ari igihugu gikomeye yaba mu nzego z'umutekano mu karere ndetse no muri Afurika muri rusange. Akaba ariyo mpamvu benshi Barundi bahanura Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bafatekanije kureka kugumya kwambika ibara igihugu c'u Rwanda, nk'uko nacyo ubwacyo cyabitangaje kikavuga ko rwose ibiriko birabera mu Burundi ataho bahuriye nabyo, bakavuga ko leta y'u Burundi yari ikwiye kwicara igatora inyishu z'ibibazo bafise, bakareka kugumya bashira amajwi mu gihugu c'u Rwanda kitekaniye kidafise aho gihuriye n'ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tugiye kubereka byinshi byononekaye ndetse n'abahasize ubuzima, mu gihe leta y'u Burundi yo ibandanya kunyegeza ko hari umurundi n'umwe waba warahitanywe n'icyo gitero, ariko amatohoza duhejeje gukora akaba avuga ko abarundi batari munsi ya 3 canke 4 baba barahasize ubuzima. Aya akaba ari amasoko yizewe yavuye mu nzego z'umutekano ndetse no mu nzego z'umugambwe CNDD-FDD. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Ico busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Indongozi z'u Burundi zatanze ibiharuro by'inonekaye zisubira kwagiriza kandi u Rwanda inyuma y'igitero ca grenade co kuri uyu wa gatanu ku mugoroba ku gituro co kwiyunguruza mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Indongozi z'u Burundi zamenyesheje ko abakomeretse ari 38, harimwo 5 babahabaye cane, mu gihe amasoko yacu yo avuga ko abagera kuri 4 baba barahasize ubuzima, ariko leta y'u Burundi ikaba itarabitangaje nk'uko amakuru adushikira avuga ko iki gitero ari nabo ubwabo bagikoze. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano yamenyesheje ibyononekaye, yagirije u Rwanda n'uwuzwi cyane mu byo kuharanira agateka kazina muntu w'umurundi Pacifique Ninahazwe kuba aribo bari inyuma y'ibyo bitero by'amagrenade muri iyi minsi iheze. Pierre Nkurikiye yemeza kandi amakuru
twatanze ajanye n'ibisasu byari byatezwe mu byuma by'umuyagankuba kuwa 24 Ndamukiza uheze. Itangazo ryatangiwe mu nyubakwa zigendereza ku mugwa mukuru w'ubutunzi kuwa gatandatu. Batandatu bikekwa nibo bapfungiwe aho ngaho. Muri iyi minsi inzego z'umutekano zarabonye na mwebwe mwarabibonye. Twese twarabonye ibikorwa by'iterabwoba bikorwa cyane cyane bijanye no gutera amagrenade no kugerageza gusambura ibikoresho by'umuyagankuba. Niko Pierre Nkurikiye yabwiye amenyeshamakuru imbere yo kubandanya itangazo ryiwe. Yamenyesheje ko abantu 38 aribo bakomerekeye harimwo 5 bababaye cyane. Umwe mu bitwaje iterabwoba yaraturikije grenade mu rwinshi rw'abantu bari barindiriye imodoka kugira ngo batahe, bahaca hakomereka ubwo nyine abantu 38 harimwo 5 bababaye cyane. Abo bantu bose bace bajanwa kuvuzwa, nta wapfuye, niko yatangaje. Pierre Nkurikiye agarutse kandi ku kindi gitero cyahitanye umuntu umwe muri zone Kamenge mu buraruko bw'igisagara c'ubutunzi Bujumbura. Uwo muvugizi w'ubushiranganje bujejwe umutekano yemeje kandi amakuru yacu ku biturika byashizwe mu byuma by'umuyagankuba mu ijoro ry'uwa 24 Ndamukiza. U Rwanda na Pacifique Ninahazwe bama bagwa mu mporero ibihe byose. Ku bwa Pierre Nkurikiye avuga ko ibyo avuga ari amatohoza yakozwe n'inzego zifise ubuhinga mu gutohoza. Abo bakora iterabwoba bahabwa inyigisho, ibikoresho n'ibigwanisho n'u Rwanda bikagorwa n'u Rwanda bagaca barungikwa mu nyuma mu murwi w'iterabwoba Red Tabara kugira ngo begere imbibi z'u Burundi. Nyuma yaho baca binjira ku butaka bw'u Burundi barakirwa bagahabwa indaro n'abantu bamwe baranafashwe, twaramaze kubafata. Yabandanije atanga ibyagirije ariko adatanze ibyemezo canke ngo yemere ko abazwa ikibazo n'abamenyesha makuru. Wakiriye uwa mbere muri abo bitwaje iterabwoba mu gihe igipolisi cyari citeguriye kumufata yarandikiye ubutumwa uwitwa Pacifique Ninahazwe amubwira ati baramfashe rero muzumvugire. Murabona ko abandanya afasha ashigikira arungika abantu baza gukora ikibi ngaha. Abafisemwo uruhara barazwi kandi baraboneka. Abafise amazu basabwa n'indongozi z'u Burundi kumenya ibikorwa by'ukuri by'ababapangiye. Mu gihe upanze inzu akoze ibikorwa by'iterabwoba, umupangishije atabatabaje abajejwe intwaro n'inzego z'umutekano azobyishura imbere y'abakora amatohoza kandi azofatwa nk'ufisemwo uruhara. Niko Nkurikiye yateye ubwoba. Abahagaritswe batangajwe. Kuri wa gatandatu mu gitondo abantu benshi barahagaritswe muri quartier ya zone Cibitoke mu buraruko bwa Bujumbura hagati y'ibarabara rya mbere n'ibarabara rya gatanu, baca bajanwa ku biro bya zone. Abapolisi barondera cyane abantu bakiri bato, bafashe benshi baca babajana kubegeraniriza kuri zone, babategetse kwicara ku kibuga c'umupira w'amaboko babatera ubwoba cyane. Bavuga ko bagomba kumenya nimba bose banditswe mu makaye y'umuryango. Bamwe bararekuwe, niko bamwe mu banyagihugu babwiye SOS Media Burundi. Amasoko yacu ntiyashoboye kuduha ibiharuro nyirizina by'abantu basigaye bapfunzwe. Umuvugizi w'ubushiranganje mu byo bujejwe harimwo umutekano uzwi ku gushira no mu kwita imbere mu byo avuga ntaco yavuze kuri abo bantu bahagaritswe co cimwe n'abahagaritswe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu mu mushuhirano. Uwuzwi cyane mu guharanira agateka kazina muntu w'umurundi Pacifique Ninahazwe ubu ari mu buhungiro hamwe n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda ntitwabatoye kugira bagire ico bavuze kuri ibyo byagiriza indongozi z'u Burundi zabashizeko. Ariko u Rwanda rwamye rwiyamiriza ibyo rwagirizwa nk'ibyo, rukita ayo matangazo y'abategetsi b'u Burundi ko ari ibinyoma. Ibyo ubuheruka mu kurarinda icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda aheruka gusubira kubwira SOS Media Burundi. Hari kubyo amashirahamwe 6 adaharanira ibyicaro bya politike mu Burundi aheruka kwitwarira muri sentare y'umuryango wa EAC yitwariye u Rwanda.
Pacifique Ninahazwe nawe nyine yama yiyamiriza ibyo leta y'u Burundi imwagiriza, akavuga ko ari ikoreshwa ry'inzego za leta cyane cyane igipolisi n'ubutungane kugira ngo bacafuze abarundi bamwe na bamwe, kandi murazi neza ko ibi byeze mu gihugu c'u Burundi, akaba ariyo mpamvu abantu batari bake bavuga ko kuba muri iki gihugu c'u Burundi bigoye cyane kandi ari ibintu bitoroshe. Abantu batari munsi ya batatu bapfuye bahitanywe n'igisasu caturikijwe. Abantu batatu bishwe 14 barakomereka mu gitero ca grenade cyakozwe ku gituro c'amamodokari yunguruza abantu mu Kivunga mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Ico gisasu caturitse kuri uyu wa gatanu ku mugoroba. Iyindi yaraturikijwe hafi y'ikambi ijwege gucungera inzego z'igihugu. Abantu benshi barahagaritswe ku bw'ababibonye. Grenade ya mbere yatewe mu gituro cyuzuye ingenzi zirindiriye imodokari zazibuze. Muri kino gihe ibitoro byanse gutora umuti muri aka gahugu gato ko muri Afurika y'ubuseruko. Hari hafi isaha 1:20. Abantu batatu bapfuye, abandi 10 barakomereka bikomeye, bivugwa n'amasoko mu nzego z'umutekano. Biranemezwa na bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bashoboye kuhashika bakabona uko byagenze. Kubw'umumenyeshamakuru wa SOS Media Burundi, amabarabara menshi yaciye azibirwa inyuma y'iturirwa ry'ibyo bisasu. Abantu benshi bahagaritswe, igipolisi nta numwe cagura. Abakenyezi, abagabo, urwaruka, umuntu wese yikezwe yaca hagarikwa ubwo nyine. Niko byabonywe n'umwe muri bagenzi bacu akorera insamirizi yo mu Burundi, yari ageze hafi y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura igihe ibyo bisasu byaturika. Kubw'umumenyeshamakuru wacu amamodokari menshi y'igipolisi yarungitswe hagati mu gisagara kuri uyu mugoroba wa gatanu. Ababibonye bavuga ko mu gihe ibyo bisasu byaturika, abiyunguruza bose bari ku gituro c'amamodokari aja mu buraruko bw'igisagara c'ubutunzi baciye biruka bahunga. Abantu biruka mu mpande zose co kimwe n'amamodokari. Niko bishingwa intahe n'umwe mu bamenyeshamakuru bimwe mu maradiyo akorera hagati mu gisagara ca Bujumbura. Nari nshitse mu gituro aho iyo grenade yaturikira. Abantu bose biruka impande zose atawuraba iyo aja. Amamodokari nayo nyine yaruko. Byari biteye ubwoba. Niko bishingwa intahe n'umwe mu badandaza b'ibirato. Amabarabara yo hagati mu gisagara abantu baheze muri ayo mu minota idashika 10, niko bivugwa n'ababibonye. Iyindi grenade yaturikijwe, umuntu umwe arahakwa gupfa. Mu kiringo c'inusu y'isaha iyindi grenade yaturikiye muri zone Ngagara mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi. Amasoko mu gipolisi avuga ko iyo grenade yaturikiye hafi y'ikambi ijejwe gucungera inzego. Wateye iyo grenade yamukomerekeje yahagarikiwe aho nyine. Mu gihe afatwa, itelefoni yiwe yariko irahamagara. Abakozi bigendereza bace bamujana byihuta mu gasho k'igendereza. Niko amasoko mu gipolisi yabwiye SOS Media Burundi. Iyo kambi nyine iri kandi hafi y'ahari igipolisi cy'abofisiye. Mu minsi iheze ibisasu byashizwe mu byuma bigabura umuyagankuba mu gisagara ca Bujumbura byaraturitse bihitana ibikoresho gusa. Hataheze indwi imwe idashika kandi hari abantu bakomerekejwe na grenade yaturikiye mu buraruko bw'igisagara c'ubudandaji. Abajejwe intwaro n'umutekano ntibarigera bagira ico bashikirije ku byo byose. Ariko igitangaje nuko byamaze kumenyekana ko ari remetanya rikomeye cyane ko ibyo bintu biriko birakorwa n'inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibihe byiza akaba ari byo ndabipfurije banywanyi bacu, mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tudahwema kubashikiriza dunyuze kuri n'umuyoboro wacu Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.